Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'Amerika, barijya no ku mugabane w'abanyaburaya, umugabane wa Aziya, muri ngaha muri Afrika mu bihugu bitandukanye nka Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Malawi, Nigeria, Zambia, muri mu bihugu vy'ibibanyi, Tanzania mu buseruko, mu buraruko mu Rwanda, Kongo mu burengero, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye akaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracurira ngaho iburyo urafyonda no kwa kano kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Muri kano gatondo, muri uno mwanya, hari amakuru ariko aragenda aja hanze. Abantu barabandanya kunyuruzwa inkuru y'iburwa ry'umupolisi wo mu Rumonge. Uyu mupolisi akaba azwi ku mazina ya Ndayikeza Vianney. Yaranyurujwe, anyuruzwa na bamwe mu bapolisi, abandi bati n'abasoda bamunyuruje, hariko haragenda havugwa urukurukuru. Tugiye kubaha umuco ku makuru twahejeje kuronka kubijanye n'iburwa irengero ry'uyu mupolisi. Ni gute abapolisi, abasoda babugwa irengero nyamara abategetsi bakaguma mu gacerere, umusoda, umupolisi yabuzwe irengero? None ubwo umunyagihugu ga yemwe niwe bizogenda gute mu gihe yabuzwe irengero? Ni bande banyuruza abantu? Ni bande bafata abantu bakabashimuta bakabanyuruza? Uyu mupolisi we komisariya ya Rumonge, abiwe batazi irengero ryiwe kuva ku munsi w'Imana uheze, hari kw'igenekerezo ry'icumi ukwezi kwa gatanu Rusama nyene 2026. Abiwe ntibazi iyari, bagize barabaza mu gipolisi mu Rumonge, bishurwa ko Ndayikeza Vianney yarungitswe gukorera ahandi, ariko babajije iyo yagiye gukorera nta nyishu bahabwa. None ni gute yarungitswe kuja gukorera ahandi ntibabwirwe aho uwabo yoba ariko arakorera? Ndayikeza Vianney arihe? Ndayikeza Vianney ni muntu ki? Ndayikeza Vianney yavutse mu mwaka w'1997 ku mutumba wa Nyagasaka, mu Banyagasaka muri zone Buruhukiro, komine Rumonge, intara nshasha ya Burunga mu bumanuko. Ndayikeza Vianney arubatse, n'umuvyeyi w'umwana umwe, uwundi yari yamushinguye ku wa gatandatu, umunsi umwe imbere yuko nawe aburwa irengero. N'agahinda n'agashavu gakomeye cane. Mu kazi kiwe ka misi yose, Ndayikeza Vianney ni umupolisi akorera ku murwa mukuru wa komine Rumonge. Naho ari umupolisi, abiwe bamuvuga nk'umunywanyi wa CNDD-FDD. Iburwa irengero rya Ndayikeza Vianney ryaje gute rero? Ku munsi w'Imana uheze, Ndayikeza Vianney yari mu kigandaro c'umwana wiwe, yari kumwe n'abandi bari baje kumufasha mu ikigandaro. Hafi isaha 9 z'umuhingamo niho Ndayikeza Vianney yahamagarwa kw'iterefone. Ndayikeza yasohotse ihema ry'ikigandaro aja kwitaba iterefone. Ndayikeza Vianney ntiyagarutse nyene. Bamwe mu bamuzi bavuze ko babonye ajanwa n'imodoka yo mw'iperereza. Kugeza ubu nta gakuru kiwe. Abiwe baragiye kubaza ku biro vy'igipolisi mu Rumonge. Umwe mu biwe yatwandikiye agira ati: "Nduguruye Twamugina, mwaheruka kubaza amakuru ya Vianney Ndayikeza kuko yakorera muri komine ya Rumonge." Abiwe barabajije muri komisariya ya Rumonge. Muri komisariya bishuwe bati: "Habaye ihindagurwa ry'abapolisi mu ntara, rero na Ndayikeza yarungurujwe."
yamara umuryango wagumanye ikibazo kubera abiwe babajije iyo yagiye gukorera nta nyishu n'imwe bahawe. Ntidutahura ingene bataduha umuco ku bijanye n'iyiwacu yagiye gukorera. Ntidutahura ingene nawe ataco yabwiye umuryango kandi yawusize mu kugandaro. Umuryango urafise ubwoba ko Ndayikeza Vianney yanyurujwe. Ndugaye Twamugina nuko vyagenze. None ga uyu Ndayikeza Vianney yoba yaratwawe he? Yajanwe nande? Ni bande bamufashe? Kuki ababibonye bavuga ko uyu yatwawe n'imodoka y'iperereza? Kuki ariyo yaje kumutora ntaze abapolisi basanzwe bakorana nawe akazi ka misi yose ngo abari bo baza kumuraba niba ari amakuru yihutirwa canke niba ari akazi k'igihugu yarajanwe gukora? Ivyo byose ni ibibazo abanyagihugu baribaza, niba mu gihe abapolisi banyuruzwa, abasoda bakanyuruzwa, none abanyagihugu bato batoyi bo bizoca bigenda gute? Hari kandi uyundi munyagihugu nawe yanyurujwe yitwa Juste Irankunda bamutazira Wasafi. Afise imyaka 28, avuka mu Kigwena muri komine Rumonge, nawe ni umunyarumonge nyene. Akazi kiwe ka misi yose kajanye no gukora imiduga igwaye, mekanisiye n'umumekanisiye. Aho mu Kigwena arazwi gose kuko abahagiriye ikibazo nka bose bafise imodoka. Wasafi ari mubo barondera ubwa mbere kugira ngo abatunganiriza bakorere imodoka zigwaye. Abiwe bavuga ko atamugambwe arimo n'umwe, yaba CNDD FDD iri ku butegetsi yaba n'iyindi migambwe itavuga kumwe na CNDD FDD. Juste Irankunda yaranyurujwe agenda yabuzwe irengero hari kwigenekerezo y'umunani Rusama umwaka w'2026. Kuwa gatandatu heze nivyo vyabaye nyine. Juste Irankunda yazindutse yumva agwaye. Yaranagiye kwa muganga kwivuza. Amaze gutaha niho yahamagarwa na telefone atazi. Uwamuhamagaye yavuga ko yagize ikibazo n'imodoka yiwe ageze ahitwa mu Mvugo. Yamusaba kujayo ngo abafashe. Wasafi yaramubwiye ko agwaye, ariko uwahamagaye we yagumye amwinginga kugeza aho Wasafi agondozwa. Hagati y'isaha 9 n'isaha 10 z'umuhingamo, Juste Irankunda yaciye kuri garage yiwe mu Kigwena atora ibikoresho, aca afata ipikipiki imwunguruza kugeza kuri ya modoka. Bageze ahitwa Rubindi bahuye n'imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Vox yirabura ifise ibiyo bitabona. Muri iyo modoka havuyemwo abantu babiri baca bariha ibihumbi 10 vy'amarundi wutwara ya pikipiki. Ntibanamusavye kubasubiza ayasigaye. Bidatevye ba bagabo babiri basimbiye kuri Juste Irankunda baramuboha, baca bamuterera muri ya modoka Toyota Vox. Amakuru twaronse avuga ko iyo modoka yoba yarimwo n'abandi bantu batasohotse. Abayibonye bo bavuga ko ari imodoka yo mwiperereza. Imodoka yavuye ngaho yiruka itera itumbera Inyanzarake. Kugeza ubu nta gakuru ka Juste Irankunda batazira Wasafi. Abiwe barihebuye cane, bipfuza uwo baha amakuru y'ugwabo nkuko biriko biragenda bivugwa. Abantu rero barabandanya kunyuruzwa biteye ubwoba ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho rero biboneka ko abanyuruzwa sabo kwa Ndayishimiye gusa, saba mukorera. Abapolisi baranyuruzwa n'abanyagihugu bato batoyi nabo biraboneka ko bariko barafatwa ku murindi udasanzwe ngaha mu gihugu c'u Burundi.
amakuru yacu tubaye turayahagarikiye ngaha, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye.